muri aka kanya murumva akantu ndiko ndabashiriramwo akantu karahanyuze bakita ngo karahanyuze ka big fizo. Reka nze nakura umunywanyi wacu. Allo, namahoro? Allô? Oui, uriko urakurikirana radio? Ego. Merci beaucoup. 94.9 nibitsa gatire nshuti yanje. Well, leave me alone. Nilipenduka nipenda chochote tulichopenda kijana ilitanda nikupa unachotaka nikakupa unachopenda popote ulipotaka kujilusha tulikwenda dos Calvados mala petit Suisse twagerera ngo biti Armila ngira inama je mfise mabuja aguma mbarira ngo arankunda akambarira ngo nje kumusasira muga nta mugabo afise muga inoti ni sawa nkora iki merci ndasubira ngo biti Armila ngira inama jewe mfise mabuja aguma mbarira ngo arankunda akambarira ngo nje kumusasira muga nta mugabo afise muga inoti ni sawa nkora iki ofaria zifala kabwela anapakula na kulala malaho boy kitimbai unabisi bisi byo muga byinshi bro uyu mutipe aranyumije bikwiriye atari urumva afise inabuja hama inabuja mubwira ngo aramukunda kandi akamubwira ngo genda usasira igitanda mugabo mutipe abona yuko akanoti ni sawa mugabo hari ikintu kimwe mwibagira nivyo akanoti ni sawa uheza guhemuka ibigori bikera uko biri kose nyakubahwa nyambi inoti ari sawa wewe urumva kubwira ngo aragukunda ni kuvuga hariyo ide iri derrière la tête inyuma y'umutwe wiwe akubwenda gukunda ni kuvuga ari byo gushaka ko nka nyokobuja mu bisanzwe mu boss w'umuntu so kuja kubwira umuntu ngo ndagukunda urabyumva amaze kubwira ndagukunda hari ibyo akuronderako rero ibyo akuronderako uraraba neza ntaba ari bikwica ntaba ari bikononera ubuzima wewe numvise yuko akanoti uri kurakarabaho kegeranije ukavuga ati akanoti ni fresh akanoti ni sawa ndashobora kubaho neza ndashobora kugenda neza ngaho kimwe no kubwira nuko uheza guhemuka ibigori bikera uheza kuvuga ati reka njya amafaranga hariyo amafaranga ari injyankuge iyo aba yari mawuja akubwira ati genda usasi igitanda gusa ntabera akubwira ukaje ngo ndagukunda bari kuvuga ati nakazi gusa sigitanda n'ibintu bisanzwe reka ngende kugisasa mugabo ku kantu yavuze niko kabi ni kuvuga yarabikubwije ukora ati jewe ndagukunda ninyoko bujanya kubaho ninyoko buja nyamba gukunda heba ku kazi hama ugenda handi hama turabiko ugo rukundo rubandanya nyimba rubandanya azwa rugukuri mugabo nta rukundo rw'umukozi na inabuja ntibibaho nta rukundo rw'umukozi na sebuja ntibibaho hari icyo kurondera ko nkuko nawe uri kuramuraba ko ayo mafaranga yuko ugomba yatwerere vyiza no kubwira ati gya bikuryame kare cyanye mbagukunda mwice ariko mu byatsi none mabuja jewe nkuko meze nkuko ndeha ninda nindesho urayibona mbega mu boss nka wewe unkundira iki nigiki wifuza kuri jewe hama aguha umuco kimwe gusa iconzi nta kintu ciza kirimo nta kirimo genda wicara wasubire wiyumvire cyangwa nyimba ari urukundo gukuri agukunda si turakazi ja gukora handi hama ugo rukundo rwanyu rubandanye kimwe gusa mukiri inabujana n'umukozi no shirako point d'interrogation je naye je ni ya telefone 65 669 murungi ku butumwa mwongera mwakura murakoze cyane twagiye uyu ni Farious karahanyuze ngo leave me alone turabandanya rero kanakire umunyonyi ku murongo allo Black FM urakoze ndagushimiye nzanda basomera message allo namahoro ego cyane tuvugana nande
Oh merci beaucoup mbega uno musi mwapfuye iki na limitel Zombio Extra kiss, baby. twagiye mkononi na kiti mkononi keti nasikia kumeki wapi nije kujibu ngo uraho akumele cyo nobwira uyo musore ntapime aza kumusasira ntazi yuko yoba ashaka kumwanduza kubera amafaranga nene aha nene yashize ku point d'interrogation merci beaucoup nene ndagushimiye cyane ni hatani kwa maturi maso nitubona ibintu bije ngo biza bikayangana hari biza bikayangana tabarinza habo hari biza bikayangana bije kutumena amaso bamuraba rero mwambara amafime uraba ku ruhande hamukibandanyiriza kuko ivyisi ntawa bimaze turabandanya ngo biti Ahmeland yose ya mu buyenzi aho ndi uwo muhungu noca nkora umutsi hama nkirira kanoti urakoze cyane ashobora kukagira uwo munsi amabuke ntugasubire reka nkomeze kose message ngo oh la la iyi ni sije nayikubikiye turabandanya wakitukata asaba onyesha unachezaje kwani unachezaje asaba onyesha unachezaje kwani unachezaje asaba poli urakoze cyane rero akaririmbo ni double na mafaranga ka double J nize ko ariko karabaryohera ni makora telefone 65 amajana 69 ngo biti Armela ahubwo musore narabe yiruke kuko ikintu kigeragezo kitagira izina merci beaucoup ndagushimiye kurundira wewe muri runo rugendo aha ngo biti ubwo surukundo n'ubujyajya ahubwo nagahebe arondera kandi naho amahera azoyaronka merci beaucoup abantu muri ko murabipa muri ko mutwara umurongo w'abandi murakoze cyane ngo hewe unyihanganire ntibikunda ngo ntibikunda ko telefone kubera inkorora hama uwo muhungu nabe hange kweri ndumva ntivyoroshe wosanga ashaka kumwanduza ndagushimiye cyane Aline kandi ugarukira nshuti yanjye twagiye na Jonas. Alo mapenzi. Ni sawa urakomeye nawe? Uwo musore gute? Uwo musore. Ndumva bitoroshe nuko ninye. Wewe ari nka wewe uri muri ico kibazo. Byo genda gute? Karenga jewe. Yego ndabaza nkara ibintu bibiri. Ora biki cyambere? Ndetse n'abamahera. Ashaka mu mabuza ngo gasane babavuga bitawe batangiye guhiga ubuzima amana kayaronka mukamukorera. Ego? Yarigeze umugabo cyane nawe yigeze. Cyambere nora. Ego me? Nabangondera nyawe yuko yobankunda nyavyo nyene. Hama usanza gukunda nyavyo nyene? Amanyama ankunda nyavyo nyene cyamugabo afite amaranye nkamukunda. Urakoze cyane mugabo guma mukora guma ubura umukozi wiwe. Nyine uko nyine kuri system uraba nyine pole. Urakoze cyane Jonas. Omera. Tagata ndagushimiye cyane Jonas yoraba yuko ari urukundo rwa vre nyene. Ni hatari sana. Ndakomeza kubasomera ubutumwa bwanyu ngo Ahmeland subiriramo sije kuko hari akantu kari kamfatiriye sinumvise sije. Ariko Serge ndagusabye kudweza. Serge n'umusore avuga yuko inabuja yamubwiye yuko amukunda. None ubu yatangiye kumujya ngo agende kumusasira igitanda. Hama umusore avuga ati jewe kandi mbona kanoti aragafise. None nkora iki? Nuko ibintu bimeze. Reka nkomeze kubasomera ubutumwa bwanyu ngo biti ndindu uwo kumugoboka. Wa kabiri uwo muhungu nacunge neza kweri. Ngoyo nagahiwe kuko hako uheba ubuzima uheba amahera ndi Bonaventure ndagushimiye cyane Bonaventure mwarabungu hama Ahmed mbwira uwo muhungu ati ashobora gukora ikintu kimwe segonda ushobora gukora ikintu rimwe gusa mi segonda ukacicuza ukubaho kwawe kose ahubwo nuhebe ugenda handi ndi mwarabu ndamukize Diela. Urakoze cyane Diela ndagushimiye cyane Diela ni witagatire. Reka nkomeze kubakira ku murongo wa telefone no musama message vraiment nabitayeho. Allo Serge? Oui Almer. Ya. Musanze. Nukwina kumamanza mpano no musore mpano n'abandi bameze nkawe. Cyane gose. Kirazira kugoka ngo ni kubera amahera.
nukuri nibakunde abo nyene none umuntu ahize abanyoko buja deja aragusunza imyaka cyane hariho n'imyaka nawe ushobora kurabuka banatuye umuntu ntitwashobora kubakana ejo ushobora kubaka ku bw'amahera ugasanga ntateka biguhaye mu rugo erega azoguma ari umukozi ntazoba umugabo wiwe ego cyane ashaka kurongorwa naho ni kazi kiwe ayayaya wowe uvuga ati yemeye burya yoba abaye Mario navinyuma urakoze cyane ku mpanuro yawe nakorera kanoti amuhembe ku byamukoreye hanyuma bumbwe nako kanoti nyene yakoreye guyiyo urakoze cyane Serge yego ndamukiza abanyabubanza urakoze cyane Serge atabwo nakorera ku kanoti kiwe hama abumbwe nako kanoti turabandanya Nadine Kiriringwa kumela umungu ntaguze ubuzima bwiwe na kanoti namwiceriki amubaza urukundo amukunda ko ari ubwo umukozi n'umukoresha canke ko ari ubwo umugabo n'umugore hama wenyene acafata ingingo merci beaucoup ndagushimiye allo Black FM ni bon gute nawe namahoro ntewe iteka nande na Elia ano Kamenge Elia hehe Mukamenge Elia Mukamenge Elia amagena agiye kuri uwo musore ego Elia nacunge neza kuko ivyo bintu byoroshye nta kuntu nako bujoye kubwira ko agukunda habe atakintu kinyegeje inyuma ego rero yatuma yaba amafaranga agiye kuko ntakora ibyo byaha kubera amafaranga urakoze cyane Elia yasa hezagirwa tagata Elia rero kavuga ati ntahemuke kubera amafaranga ntahemuke kubera amafaranga twagarutse ntunkologe my friend ntunkologe reka tubandanye ngo oyo sister wacu Landi Mesha duhe murakaze merci ngo murakaze cyane mwubahwe cyane akaririmbo G-Connect by One Shop birakoze mu Kinindo ndagusavye mwamukoze cyane iyi ndirimbo yawe ngo G-Connect by One Shop hewe ndaza kwirondera from kandi igihe kabiri yinsavye ndayikuronderera Vianney mu Buterere ngo biti Armela ahubwo umuhungu narabe agume yiteguye kuko hazogera igihe azomusanga uko Imana yamuremye imvugo mbabare amatwi ugaca usanga hobaye ibitobaye merci beaucoup Vianney ndagushimiye ngo Armela ico ni kinyoma ntimuvyemera cuduha nimero y'umukuru w'abambassadeur Nathan nyimburi kurumva iradiyo urashobora kwakura ukababwira abambassadeur nimero yanyu hariyo n'itangazo ry'abambassadeur ngaha anye mu kanya cyanda bibasomera umukuru w'abambassadeur yarabatumye ko mu kanya gatonya cyanda bibasomera katubandanye indirimbo ije ni ya daboja nyene ngo numva ashaka afise abana babiri yarapfakaye okay uwarungitse sujet avuze ngo uwo n'umudamu n'umumama afise abana babiri ngo yarapfakaye aho rero birahinduye ibintu ari mama yapfakaye ufise imyaka ingahe subira nyandikire umbwire imyaka wowe ufise wa musore we allo Bosco we namahoro amahoro cyane urakomeye ego nawe ndumva vuma yuko ibintu ari sawa ni sawa ego cyane hama cyena gira ndabaramutse muratwe naraduze ubu sindabumva ko baramutsa gute lala utwakutse uramutsa Bosco utari kuranatwumviriza vraiment wihezagirigwe kabisa ego merci beaucoup Bosco ndabikiza abantu bo hiyo ruguru murakoze cyane uti Armela nabatahije ego namwe sawa merci beaucoup abantu bifuza nimero ya telefone y'umukuru w'ambassadeur Nathan ni 61 190 amajana 996 61 996 uwo musore yaratwandikiye ngo afite imyaka 26 uwo mumama nawe ni umumama afakaye afite n'abana babiri ngo mahoro Armela uwo muhungu no muhanura yuko yoheba gukunda inabuja kuko aho yosanga agwaye kuko usanga n'umugabo wiwe ari we
Eric ivyo ni ivyiyumviro gusa sinzi komeza kwibutsa nimero ya telefone 65 amajana 609 muri studio za radio Black FM tukaba tugeze igihe cy'isaha 1:40 ikiganiro n'ikiganiro good morning kuri mikro hari igira neza kaze Armela. Allo mwarabu ni Shadrack ni bon urakomeye hewe vyanse pe ego gute rero aha zime rero z'uyu musore ego hanyuma ego mi umusore Sulemana Habawani aha uko mu bisanzwe ntiyotwara umutamakazi kandi hari imvugo yihangane haye madoronko wiwe urakoze cyane ndagushimiye Shadrack tagata Shadrack aravuga ati wa musore we ni wihangana uzoronka wawe reka kuraba amafaranga Jonas mapenzi ngo mungu agomba kwiyahura reka nakire mwarabu cangaruka Jonas allo mwarabu hewe kubera waruheje kwakura izina ryawe ryaciri guma mu mutwe ego mi ujya akirazira kugenda kwita mu ruzi kandi uzi ko ufite ubwenge ego icya kabiri burya hariho abantu benshi batazi cyabakwiye ruguru ubona n'ikintu cyabakwiye ruguru aba aricyo urondera nyine ibyo bindi nabyo inyuma wango ureke kumera nka mukaroti ego cyane ati wewe amenyereye cyamukwiye ruguru hama aba arico nyamba yaje kurondera amahera yavuye ruguru narondera amahera hanyuma ibisigaye navyo azobirondera imbere urakoze cyane mwari ureka ndagushimire sinzi nk'ibyo bintu njye nabitamo nk'umutwe byatuze nyamba imifara burya mu bose no mu mabuja cyangwa abantu bose mu pani akazi yaguhaye yego ndahejeje nta kindi kiba gisigaye ibyo gukunda nabyo mwarabu ati umubosi mupfana akazi yaguhaye nuko bimeze basha nuko bimeze umubosi mupfana akazi yaguhaye ukamukoreye neza biba biheze ivyo vy'urukundo ni apa allo Emmanuel uno munsi ubose sindako block uyu munsi nu bloka Emmanuel good ego lutere mbeba showo munabuja yo bafise abana afise abana babiri ego me aya uwo mungu niyiruke ubwo nibirengere shuhe we uvuga ati yambura ibirato hama yiruke ntibinamutege uko yaba afise abana navugira ati korofute vya vrai ego ariko kubera afise abana niyiruka atangwari n'ubuzima bwagwiwe bishasha nyene bijane na bishasha urakoze cyane reka ndagushimire sawa tagata Emmanuel la Emmanuel ni hatari sana reka nkomeze kubasomera message ngo bitiye ngo nanje boss yagiye Centre Africa arateba amabuja sa hemwe ndumiwe baba mu miryango y'abavyeyi baranyihakanye hose mama niwe yari la nguyu unye umubosi wiwe yaragiye Centre Africa hama vyarashitse nyene mabuja mugira gutyo onye byarabaye inshuro zitanu ariko yahavuye akizwa ngo nta nyungu nimwe irimwo uyu ni wabibayemwo akubwiye yuko atanyungu nimwe irimwo ahubwo ari umuvumo gusa allo Odas oui amera mahoro fresh nawe gute umeze gute none namwe hewe ni uko hahiye navyo wumva vraiment ndavyumva hama ego kuri radio Black FM aho bon hama rero nayumvise sije ego me uyu musore hari abantu baza barafyinana n'ibintu bitari byo gufyina nama ndiko ndimvuga wa muri kuravuga ntibumva yemwe reka mbwira uyu muntu yemwe reka ndamuburire byo genda bizi muburire warahuye navyo nawe Gaudas ntazi se wabo bo nukuvuga ko ego ntushobora kuba umusore ngo uze kwitegura amasaki yawe amahera nayo ntasumba icubahiro c'umuntu burya umuntu mutanguranye bishasha kuri bishasha nivyo bigira agaciro kandi muba munganye ivyiyumviro ego cane ngo nukuvuga arakuze cyane ntaho bazigira batangura ngo bongere bahereze cane gose
nakura ibirato yiruke arabitegera ikimutangira. yego atanote igitanga yahaye siyoni n'iyihana abandi Ego yahaye ziranutse n'iyihana abandi siyoni irababona namwe izobaha. yahaye ziranutse na siyoni Ego mbe n'iyihana abandi aho hanyuma ako kazi nasiture niyiruke nahapfe. urakoze cyane Odasi uhezegirwe cyane. Hama bashira utiyambo gose. Ego di arakumva. Merci beaucoup. Okay. Ego reka nshimire Odasi ngo yahaye siyoni nizo hana abandi rero natekane umusi wiwe uzogera. Urantwegeze cyane Odasi. Reka nkomeze kubasomera message ngo biti oh la la umunywanyi ku murongo. Allo munyuisi. Fresh gute nawe? Ukuri ndashima sinzi nawe nga. Bana je ndashima n'ukuri nikoze ko nawe mbabara kabisa. Ndumva umushi waturi. Uyu munsi ni Monday, lundi méchant. Akarendi gatovye gasa neza. Ego. Amakuru yusize. Ego. Umungu natere yiruka ubwo no aracarindiriye. Aracarindiriye ibyo mumubarira. Amagara yiwe nyamba ayakeneye. Ego. Yirukanye. Urakoze cyane kandi ndagushimire. Sawa abakunzi ba Black FM. Ego. Amerika ja karirimbo ka Big Fizzo gashasha. Akarimbo ka Big Fizzo gashasha kitwa gute? Ndakibuka nyene gatangura gusuka bamere. Reka ndakarondera. Tagata ndagushimiye. Akarimbo ka Big Fizzo niko munyuwisi. Ndakomeza kwasomera ngo bitya kumela hama umuhungu narabe yigire kure kuko amagara aruta amajana na jewe byanashikiye bosi wanje yaguma ambwira ngo arankunda akaguma burya nateye ngenda namabuja ntana kimwe nigeze ndamubwira ubu nkorera ahandi kweri nateye ngenda kuko ndi inkumi yiyubaha na wene ubuntu burihabwa. Okay oh la la witwa gute mwigeme reka ndabe niyivuze izina ariko ndagushimiye cyane urakoze. Twagiye. Allo Bite namahoro cyane murakomeye. Uzi Mr. Rodrigo ariko wibaze yuko ijwi ryawe vrumano yoberwa n'ubwo atazina ririko. Almera igihe wabusiya nari munsi y'urujodi n'umunwanyi mushasha nakubise ni Mr. Rodrigo. numva kabisa bamwe baravuga ngo nta mutsi wicibera babesha kabisa uyu munsi nubwo wari wenyene uri kurabikora byave niciyemwe batatu shaka ubwanyu. Hama Ego yakaririmbo baravuga kera ngo amafaranga ni mabi oya ni meza arashobora iyo yakunze karenza urugero musore we karirimbe kose sha Mr. Rodrigo ntago fina bazi ngene kanyotse oya ego bazi kuririmba ingene binyotse biranyoteza cyane ufise ijwi nk'irigi wanje ho ni terrible. turashitse none ni atari sana gute rero gira ico mushiki gisho mugiye ndashima hamwe umutite. Ego natumara abayamwibe atabihirinze gukorwa hama yiruke. Namba hababukira amafaranga naraba yamupapure yiruke nano bamufashe amenye ko azobapfuye kandi yibuka yuko abo bana nabo bazotinda bagakura bamaze gukura urumva intambara izokwaduka cyane gose bamaze kumenya yuko ari karagara mu buryo ataruhiye bazokumira kuza kwicwa n'inzara kandi babona yuko ibintu biriko biragenda aho bitategerezwa kugenda. We rero uvuze ati nagenda birakayasho kiwiwe amafaranga agiye yayakoreye naje kuri Mendeze ubu nyene reka kuvuga wahamurondereye kabisa zigo kuri Mendeze nagende hari gihe kiza guca amakaro. Haleluya hari wavuze ngo yahaye siyoni nizoduha no nasenge nkakugira avuga ati mana je urumva nyene kujya basenze fotokopi. Ego cyane ego urakoze cyane Mr. Rodrigo. Asante sana ni witagatire inshuti yanje. Mr. Rodrigo kabisa ngo naje kuri Mendevre ayakorere hama amenye ingene aruha amahera ruhisha hama azomenya ingene ayitwaramo. Urakoze cyane. Urakoze cyane akarimbo ka Maili reka tuze na Shadrack. Allo Shadrack mwaramutse neza urakomeye? Ego
Ego ndi musiki wa Sadrake. Nivyo bite hama ukaba witwa nde? Ine. Witwa gute? Claudine. Claudine, Claudine yambu cyane. Ego gira icyo ushikirije rero sha Claudine. Nagoma nsikirize. Ego. Kuri wa muhungu niyihangane kuko arazi ibyasikiye Yosefu ariko hariya ko wa mugore kwa Potifari. Cyane gose. Kuri niyihangane prema ahubwo byita yari kuhava yiruka cyane. Ego me Claudine. Kuko nahasigayeho azogira ibyago. Na cyane cyane. Nkuba abo bana bamuhindukiriye naho bizoca bigenda gute? Baracagira ingorane nyinshi rero. Batuguma dusemerera prema nahave. Urakoze cyane Claudine. Natwe turi hune turi hano turamukeneye. Claudine. Aho nabona kuri inkumi vrema nawo mukeneye hamasha. Claudine uheza gigwe hama ndagukunze. Ndabandanya message okay Audace muberure. Allo Black FM. Amahoro cyane Audace. Ego. Oh la la Audace nabari mitere mugira ico muvuganye hama ibintu bigende neza. Nkomeza kwasomera ubutumwa bwanyu ngo biti nirisuba uwo musore ntiyitse muguzuye ivyo navyihoze atuma arondera inkumi akuna okay. Urakoze cyane ndagushimiye ngo nitwa Ernest reka nakire Savyano. Savyano. Rabuje muri saruwe ubigabanye Savyano. Nihore. Gute none? Nihore. Ama umusore bintu biragoye abantu barabakera ibyo byahindaguri. Ego me atagire nterero wo musore. Nakumarabe agende buke ahaze numva yo mukwege. Ego cyane we rero bwati niyiruke ahubwo abandanye ubuzima bwiwe hanze. Ego. Tagata Savyanwa. Sawa niwitagatire uyu ni Savyanwa. Twagiye. Pampana. Ngo pampana uyu ni mail yari kumwe na Bifes. Twagiye ngo Jeremy biti Armela hama uwo muhungu nimba atamugore afise kandi akabasha